aho nkorera turafise ikigo twakiriramwo abana twigisha. Apana abana bari bo bose, hariho abana baba bafise ibibazo bahuye navyo ari abana bato canke bakuriyemwo canke bagize bakuze canke bagirira aho kw'ishure, vya bibazo bituma ataronka amanota meza. Rero hariho umwana nigeze kwakira, ni un petit témoignage kubijanye n'ibi vyo gufatwa ku nguvu. Nigeze kwakira umwana yabaye kwa Inasenge, umwana w'umukobwa yabaye kwa Inasenge, hanyuma umugabo wa Inasenge agashaka ko baryamana. Uyu mwana aravyanka cane, mugabo kandi muri kwa kuvyanka aratinya no kubibwira Inasenge. Mugabo mu nyuma wa mugabo abonye ko umwana yavyanse gose aca aramwirukana. Kuya Inasenge umwana nawe nkeneye. Umwana yabaye oblige kubibwira Inasenge. Arayimubwira, umugabo yatinya ati nabasambuye, arayimubwira. Alors amaze kubimubwira, umwana yaciye amera nk'uruhutse ko Inasenge yaramutahuye, akikora neza, umwana aramuba hafi, umugabo wiwe aramenye uko amufata, urumva. Rero ico ndakivuze kugira ngo ndabereke akamaro ko kuvuga ikibazo ufise.